hari Gitega mani manuka mugahera uraba umuntu mu vyondo hariya mukubite content ega twe ama TV online ni content uriya muhungu wiwanyu mu Gitega uri yavumye niyo ndamuvuga izina ndazi cumumenya ni na benshi niwe rafwa passe ega tuvuga watanguye kuvuma muri kino gihe tuvuga yagezweho byari niho yagiye ku mbuga ziwati murakoze ariko naho muvuga ngira ntabanga ririmo reka ndabivuga kuri DJ Fernando we wacu jewe mu artist akoze ikosa ndarivuga kubera ko yavuze ibintu bitumbera kuri twebwe aragiye ku mbuga arandika ko ngo yakoze show ngo nta muntu yigeze ayivugako wegiye wategura show nta munyamakuru yigeze uvuga ati basi mfasha singwa amahera nta mafaranga mfise mfasha tudugane muri show ndafise show tuko tutegura show mfashe gupromotinga ino show wowe uragiye gukora show urahitanya abantu bawe ngo twagiye none tuzomenya ngo uri mu biki nutwaye na ntera njimbere basi ifata amafoto canke akeza net ifata amafoto kumbure tuzibone ku mbuga tuziba aba promoter tuziposting none hari amafoto none aya mafoto yo kuri beach hari yanye bariko bakina volleyball world cup nta numwe ariko araziduhereza tuzikura kuri akeza net wewe nutwaye n'ikinyamakuru gifotora none wumva hagacira abo bantu ukacugenda kwitoga ngo ntibariko baragushije uri kora duteranya n'abafana be professional man kora ibintu uri professional kubera ko ubusinawe na musatirizi ise asa amafaranga afite ni menshi asa amafaranga mwaretse man dukora akazi Igozani TV Igozani TV wikurikirane nuko bakunzi ba Igozani TV musatirizi mba nagarutse mubona yuko mba nishikiye mu gisagara ca Bujumbura muri capitale economique kuva muri capitale politique noneho turi kumwe n'umwe kumbure mu basore bakiri bato ariko bafise amateka adasanzwe call him Star Body Ship kumbure umwe mu basore bitahuwe bro karibu cyane ku Igozani TV amateka mfise man ni menshi cyane nifitiye uducensi ubundi vyanje ngo ibintu vyanje ngo ubundi ngo ndakunzwe ngo kubera ngo ubucensi man niko bakunze kuvuga abavandimwe umwe mu ba promoter b'u Burundi nasanze bakundwa nabigeme cyane so ivyo dukora nibaza yuko bikundwa na bose ahubwo ababigaragaza cyane nabigeme kuruta abahungu kubera ko santima z'umuhungu nizo mukobwa ziratandukanye kuko uno musuru umuhungu usanga bagukurikirana n'abakobwa nawe ndazi ugiye kuraba bagukurikirana benshi n'abakobwa usanga abahungu ari bake zogenda ari abantu babiraba uciye muri YouTube studio uzobibona so rero hari abantu bagerageza kugaragaza santima zabo n'abandi batagaragaza santima ubundi we nimba bishikuka avuga yuko mfise igikundiro respect arabatabivuga arabatuvuga n'abariko tukabamenya ariko naco babitwaye ubundi nuze wirukanje umva arista ati nanditse kare ega ndayigusomera ni kuri TV y'abanyagitega Gitega narahize imyaka 4 murahazi muri jeta abanyagitega ndazi mukurikirana ino televiziyo yanyu mushigikira no muvandimwe kwera ko nawene arashaka iki iterambere na cyane nanditse ati twebwe tuba turi kumwe na Yesu niwe mugwanizi wacu mubwira ahabukora groupe y'abansi banje kugira muronkera aho muza muvuganira imigambi mikuri jewe reka nabibutse ko kandi naco ndiko ndategura kugira mu nkunde bana umunyanka ndabasavye mushiremo agatege n'inzigirenze iyo mumfitiye kuko niyo munezero wanje kaka umuntu nakwangu uzomureka ati nyanka uje abantu bakwanka manu ziko aribo baraba ibintu vyawe iyi stati kumbure ni stati aho mbonye imaze kurabwa n'abantu barenga 300 ndashize ko mukanya ariko mbonye imaze nta nisahe heze bro je abantu 2000 bararaba stati yanje ariko rero iyo stati yanavugishije abantu batari bake nice gituma Star Body Ship mvuze ati musatirizi ivyo shaka kuvyihore bagenda kuvuga ngo je ngo navuze ivyo mvuga igihari gusa nibagushigikire nk'umusatirizi sivyo jewe uzonshigikira no tuzojana amazina anje ni Star Body Ship kuva muri Star TV ndakunda buri muntu umwe wese je wanyanka wareka je nzaguhata urukundo mwana uri kundeba nzaguhata urukundo reka mbivuge mu kinyarwanda sha nzaguhata urukundo aho muzavuga ati wagwana ndashaka kumenya rero abo bantu mupiki oya je batuma kumbure usimbira kuri stati yawe kumbure ukandika amajambo nkayo abenshi bimva ati aya majambo yerekeza ku ba promoters bagenzawe kumburaho usanga mufitaniye ijambo ubundi je mbona dukundanya ahubwo je sinzi vyabo bimeze gute we na Landry mufiki Landry promoter na kimwe turabavandimwe nyene ariko bivugwa ko kumbure ngo yo stati yerekeza kuri we oya je nta mbo urazi mu buzima mani
bwa buzima bwawe ko bwifashe we focusing yourself ubwawe n'uburaba bukaba bumeze neza urabe nyine ko buriko buragenda neza cyane ubwo abandi nabwo uko bumeze hari guta nabimenya ariko basabira ubwabo bugende fresh ntubasabire ko bugenda nabi kubera ko ujya rekeye abantu badatahura my brother urazi ko iterambere duteye imbere turi benshi babiryoshe babitese na cyane kuko haba competition niya hataba competition turatera imbere man nta mu artist abura hakorera ikiganiro kandi tuca tuba professional ko ruvuga ati nyine gukora vyiza kuruta bari benshi bari gukora iki niki je muga nkora urambeshe je sindi umurozi sindi umumaraya sindi iki akazi nkora nakanyene man ko kama isupu nkora mbona igitega naci kubera akakazi Starboy no umekumbure mu ba promoters kumbura vugwa cyane kandi wanjaniranije man nyambariye bisanzwe impuzu zanje nazize mu rugo bariko barazimesa nambaye n'impuzu zisanzwe ngo dukora ikiganiro nubwo twari twabivuganye baye bunjanira nawe kumbura uhora ubikora kumbure mu gufatira haba star ukavuga ati bana nshaka interview kuno bene bantu nkeye ngo bari batangura rega je na man nakoze ikiganiro na Arsene Bucuti commentaire zose ni z'abatanzania nta numwe yantutse bose baratanga commentaire ziri positive man none kubera iki mu Burundi yuko zikiganiro uzubona ari abantu bari gutukana none utukana kugira ngo nguki kara amafaranga ubona ushitse umuntu abantu banyica ngo icyo kintu ngutuzane n'igiki none wewe wararemye umuntu mane haje umuntu nagutuka uzomubwira ati koma shetani urimo imwe mu mbiza satani mama umuntu nagutuka uzomubwira ati kaka musatirizi umbwiye si wewe ahubwo nimwe mu mbizi vuye kwa satani ari baragutera bora ko je umuntu angiriye neza ndavuga ati kaka wangiriye neza Imana iguhezagira ari nubwo ngiriye neza ni wiyemere ngo ngiriye neza ahubwo Imana yashimye ko bica muri yo kugira ngirire neza ujya anye hari ikintu abantu badatahura nimba grand frère amaye 10,000 Imana nari nayisavye ivyo 10,000 cyari no guca kuri nkaronka ivyo 10,000 ubu sinahuye na musatirizi ise se asa amafaranga mfite ni menshi asa amafaranga mwaretse man dukora akazi Starboy kumbure nagufatiranye ariko ndashaka ko imbere kurangitsa ikiganiro reka twifocusinge kwanza ku bajene abahungu aho ndakeka ko kwanza nkubaza imbere yo kumbaza ivyo byose igitega bimeze gute amative online yahafashwe gute urashigikirana Gitega bimeze gute aba artiste bavuye mu gisagara cya Bujumbura baje Gitega barabashigikira bakabaha ama interview cyanye bageze hari abavuga atakakantu ntago tuzi akari ko sinzi ko kavuye sinzi ko kavuye mu gahera sinzi ko kavuye mu gweru sinzi ko kavuye Nyabiharage mu Giswahili muri Yoba so reka ndakubwire ko ico ni ikibazo cyiza cyane umbajije jewe kubera ko nkunda kuzi no kenshi abastari kumbure turahahurira bamwe tubatuzinanye ariko ako kantu kumbure ko kusuzugura ama TV online ya ruguru karacahari kuba artiste bamwe tubireka uzabanye impano bari Gitega man manuka mugahera uraba umuntu mu vyondo hariya mukubite content ega twa ama TV online ni content uriya mungu wiwanyu mu Gitega uri yavumye niyo ndamuvuga izina ndazucumumenye ni na benshi niwe rafa passe ega tuvuga watanguye kuvuma muri kino gihe tuvuga yagezweho byari niho yagiye ku mbuga ziwati murakoze ariko naho muvuga ngira ntabanga ririmo reka ndabivuga kuri DJ Fernando we wacu jewe mu artist akoze ikosa ndarivuga kubera ko yavuze ibintu bitumbera kuri twebwe aragiye ku mbuga arandika ko ngo yakoze show ngo nta muntu yigeze ayivugako wege wategura show nta munyamakuru yigeze uvuga ati basi mfasha singwa amahera nta mafaranga mfise mfasha tudugane muri show ndafise show tuko tutegura show mfashe gupromotinga ino show wowe uragiye gukora show urahitanya abantu bawe ngo twagiye none tuzomenya ngo uri mu biki nutwaye na ntera njimbere basi fata amafoto canke akeza net ifata amafoto kumbure tuzibone ku mbuga tuziba aba promoter tuziposting none hari amafoto none aya mafoto yo kuri beach hari yanye bariko bakina volleyball world cup nta numwe ariko araziduheza tuzikura kuri akeza net wewe nutwaye n'ikinyamakuru gifotora none wumva hagacira abo bantu ukacugenda kwitoga ngo ntibariko baragushije uri kora duteranya n'abafana be professional man kora ibintu uri professional kubera ko uri professional uramenya ati jewe ngi hanu ntegezwa kujana n'umufotografa mfotora ifoto yo mwibarabara kandi umu artist kirazira guposting ifoto ya telefone yari yo yose tumia basi iPhone ukitumia iPhone picha itaonekana vizuri kuliko kutumia Tecno iki rero uri umu artist uteguye show tumuhenda yenda umuntu umufotografe basi atari no kumbuga kaka tunufatira amafoto kugira nze ndonke amafoto mereza aba promoter mu gupostinga kandi n'aba promoter nibashonje bari mu kazi bahereza amafaranga kugira bishiremwe uburyo turi mu kazi ibi sinzi ko vyibuka ko aba artiste barava from Rwanda bakava za Tanzania ariko nkuko bivuze ndibuka ko The Ben giheruka ngaha urazi ko yari yazana
barazananye ibinyamakuru bitandukanye Muneni baje man baraza kugira ngo ingo iyo ngiye aha hantu nahashyitse ku bwanyu ariko ca wimvira DJ Fernando nkuko bari kurakivuga ni Gitega ndabizi no abafotografe b'Igitega ntibuzuye kandi baruze bafise n'amazina ashaka kugufotora akaja kwidoga kugira duteranye n'abafana ngo bantimwanshigikiye ngo nitwamushigikiye niya tureka twebwe abana b'ibujumbura akavuga ati kugira basi ntibintware consommation reka ndondera b'Igitega kubana b'Igitega biwacu hari aba promoters b'Igitega hari aba photographe hari ba MC Makaveri twakora kuri Ntuzenya muri za FM bariyo benshi cyane urumva ushobora gukorana nabo ugatera iki ugatera imbere ukavuga ati reka nshigikire abana twakinanya agapira twege basuka twihoza kumbe twari kugusaba kubera ko hotel déplacement kumbe wanashimurazi bari baduganye na Landry Promoter kwereka ati yumviye ati reka ndamuhe Landry Promoter kuko Landry Promoter yari yaduze nk'umu manager wa Rinoche yari yagiye nk'umu promoter gupromotinga show na cyane cyane aho nibaze kata n'ibintu byinshi yanabivuze ko kubera ko sikaya yari gutuma mbwira ati kaka Landry acha nikupe rare bana unisaidie kupromote no mebafika tufashe ukuntu ibi bintu vyogera kure rero apana kuco ushaka kuza kuduteranya n'abafana bya muntu uzotuma hari ibintu bimwe ikintu rero cyamacisha abantu Starboy the Ship kumbure mu star ashobora kwibona izina akavuga ati jewe n'importe aho noja ndajenge manze ndangise ikiganiro n'importe aho noja kumbure ari hembe usa neza kabisa Jano wikora ko bro oya turagira muri iki kiganiro abantu bamaze gutahura akazi tukora nariko mvuga nti amazina arashobora kwica canka if you don't give me the respect anye respect ntayizomo even if kumbure uburi mu star ariko ntubuzi yuko Starboy the Ship ashobora kugukurikira ngo ni izina ryawe mu gihe nawe abari kakorera kanoti ama hakabona yuko ibintu vyawe abishizemo power n'uburyo akarorero kenshi man je hari abantu bakina football ari umutipa kina muri Musongati yitwa Batazira Tubi ujya mu Petit Kera General muri Shibaro basi mfise uburorero bwinshi bw'abantu batangura ari ibibamba mani umuntu nubwo azo bari kibamba ntuzi umugaye kwera ko gufata biratandukanye duzora kuja kwiga muri ekole bigisha icyongereza urumva tukavuga icyongereza twese tukaciga hamwe ariko ntikimenya just ndakimenya so rero buri muntu je na mipronama ndamwibutsa tuwe kera nari kwageze guhura ntaramenyekana ndagusaba inimero yawe umbwira ati ntayo wompa ngabo no munsi urankenera bisigura iki rero mu buzima ntihagire umuntu uzokugera usuzugura n'uzoguhija naryakire ahubwo n'umuntu uzobona atabishobovuga ati SP man one day uzoshika kandi niyashika nazokwibagira mani n'uwamufata neza uburundi rero turafise akantu ko gusuzugurana turafise no kwibona ati ubungeza ahantu aka kazi dukora nta kubustare mama yangu aka kazi dukora ntuwigire ngo niko stare ngo nishavuma au nishafika hapa stare kuna fasi siwezi mimi nikienda Gitega na shuka Uswahilini na shuka Magarama Mayoba Karera ya Masanganzira bose mba ndahari kandi nje ahantu abantu bambona kubera iki nshobora kugenda kwifata nka B-Face nka Satubi na Kiriku D1 Dramati no twe turabantu mane dufasha bajya basana ibintu byabo bigere kure kandi abasani batwimye ibiganiro ndagutera inkuru kaka content twe dukora ni kugira twironkera ama views twironkera amafaranga dushigikira abantu ama company atandukanye atera imbere biciye muri twebwe muri promotion twabahaye rero umuririmbyi ni bimwe Alvin yavuga ngo je ngutama amahera ngo nta kiganiro okay naze dukore content irihire déplacement aho ndi aze dukore content kwezi guheze tugabure 50-50 urabe ko ari n'ibihumbi 50 azoronka naze kabisa kirazira rero kuvuga utiyumvire kubera ko uvuze ngo bigende uku wewe mwenye ufise umusano no musi uri kura pushing sivyo ufise umusano uri kura pushing rero hari abantu babimedita je bijya anyo bivuze ndakumedita kubera ko no musi uje kundondera ngo mfise umusano wavuze bijya nanje ndakubwira ati mama franga renda mukoresha ikiganiro kandi babitahuritse kandi noneho urabize Alvin Smith turamuzi amativo online niyo yamudugije niyo yamutejeje na cyane tunaretse n'indirimbo yagiye arakora just bujya bujoking bwiwe urazi twe twara posting aba promoter dukunda ibintu biryoshe nk'abijya vyiwe respect kuriwe ariko rimwe sometime ndusimbire ku bijyo nk'umuceri canke ibirayi tuvuga ati ibi nibi kwera ko ibirayi vyatumye tuvuga bino cyo dusimbira ko tuvuge no kwera ko twese ni gushigikiranira twese dushaka iterambere twifuza kugera kure abanshigikira kuri Star TV mani bahezagire ndabakunda abansi n'abakunzi ndabakunda so Jesse no gumwanya muremure kwera ko Jesse zotuma dukora ikiganiro kiyago so reka ndagushimire cyane ariko impanuro kuri bajya bigeme kumbure tutaramenya umurongo wabo ugasanga sometimes kumbure muri kumwe ariko even if naba muri kumwe ugasanga afite abashuga dadi batwicira abana bro
nana mushuga dadi ifitiye inoti we atayugira ukeneye bigonde gute ma so reka ndagushimire Starboy ariko twari kumwe n'umusatirizi nga Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.